Neza na neza ejo hahise kugenekerezo rya 2025 Rusama umwaka wa 2025 mu ntara ya Cibitoki ca Rugombo aho umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca asanzwe avuka yari mu bikorwa vyo kwiyamamaza ari kumwe n'umugambwe wa CNDD-FDD. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yagaragaye ku incuro ya mbere mu mwambaro w'umugambwe uri ku butegetsi ariwo CNDD-FDD. Yari kumwe na Nyeniteka Reverano Ndikuriyo n'abandi bubahwa bagiye batandukanye basanzwe bari mu mabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Murazi neza yuko igihugu kidatwagwa n'umuntu umwe gusa, niyo mpamvu usanga haba hariho nyene icubahiro nko mu Burundi wacu turafise nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye, twadugira icegera ca mbere, icegera ca kabiri, umushikiranganje wa mbere, icegera ciwe, abarongoye umugambwe, abagize abo bose abajeje umutumba kuva hejuru gushika kuri ba nyumba 10 bose baba bari mu rugamba bwo kurotwara igihugu, bose abari ndongozi z'igihugu, kuko hari amabanga mwamwe adashobora kumenya. Niyo mpamvu usanga amashira amagiye atandukanye hariho nguyu asanzwe arongoye Urikome, nguyu asanzwe arongoye ngo bitaka ubutari we asanzwe arongoye, umva nyene icubahiro nasho ari ibintu adashobora gushobora vyose. Niyo mpamvu rero abafise abantu babasanzwe bamukurikira hasi yiwe bajejwe kumufasha gutwara igihugu. Impamvu nzanye no nkuru rero nuko umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca kwanza nagira ndabibutse kwanza bimwe mu mateka yiwe Gervais Ndirakobuca. Reka mfata kanya maze ndabasomere bimwe mu mateka y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu mutahure neza. Pose gato. Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yarashizwe mu karuhuko kizabukuru kuwa 9 Rusama 2025. Ndirakobuca n'umurundi yavukiye mu mutumba wa Kibaya, zone Ndora, komine Bukinanyana, mu ntara ya Cibitoki mu 1970. Yatanguye amashure y'intango ku ishure ritoya rya Gihango, aca abandanya amashure yisumbuye cycle inférieur kuri lycée Cibitoki. Hanyuma arangiriza amashure yisumbuye lycée supérieur kuri lycée Ngagara i Bujumbura. Igihe intambara yatangura mu 1993 Gervais Ndirakobuca yari mu mwaka wa kabiri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata ca shimi. Inyuma y'intambara yinjiye mu gipolisi cy'u Burundi PNB, aho yagiye aratera intambwe gushika ku ipete rya lieutenant general. Mu mwaka wa 2013 yaronse impanya bushobozi mu gisata c'amategeko kuri kaminuza y'umwizero ya Afrika, Université d'Espoir d'Afrique. Amabanga yagiye arizezwa mu gihugu. Gervais Ndirakobuca yarabaye icegera c'umuyobozi mukuru ajejwe igipolisi mu Burundi PNB kuva mu 2007 gushika mu 2012, kandi yari mu mugwi ujejwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu. Gervais Ndirakobuca yarabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano kuva muri Ruheshi 2020 gushika muri Nyakanga 2022, umva yamaze imyaka 2. Yabaye kandi umuyobozi w'igisata c'igihugu kijejwe iperereza imbere yo kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Kuva kwigenekerezo rya ndwi Nyakanga 2022 Gervais Ndirakobuca n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yasubiriye Alain Guillaume Bunyoni. Dusozera tubamenyesha ko Gervais Ndirakobuca abandanya amabanga yiwe. Dusozera tubamenyesha ko Gervais Ndirakobuca abandanya amabanga yiwe nk'umushikiranganje wa mbere. Turamenyesha kandi ko mu bashinzwe mu karuhuko kizabukuru harimo na General Major
de police Ngendabanyanka Generose. Baza muraje kumviriza bimwe mu mabanga yagiye arizezwa mushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi dukunda cyane Gervais Ndirakobuca asanzwe ari n'umujama w'abajene asanzwe akunda no gwaruka aho ubona neza akunda no gushigikira abantu bagiye batandukanye byinshi murabibona amafoto amavideo ibintu nk'ivyo rero impamvu nje nganda babwira ibi bintu nuko ino tariki igenekerezo rya 2026 umwaka uzukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025 ariho twaza tubona neza na neza ifoto ya mbere y'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yambaye umwambaro w'umugambwe wa CNDD FDD. Ndaza kubabwira impamvu iyo sanamu mwayibonye yawambaye cyo ndababwira n'impamvu nabatawe ndababwira ati aherutse kuronka passion mu gipolisi aho yarasanzwe arongoye siwe wenyene bari babiri. Bon Chimamanda Moses n'abandi bagiye batandukanye barabivuze ko amajambo menshi cyane kuko hari abantu murazi neza ko aba bantu ba Chimamanda n'abantu barondera akantu gusa k'akainsolite gusa muri leta ku Burundi gato gusa baca bakagira big bobo batangaje bavuga yuko ngo Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere ngo yabogojwe ngo mu mabanga y'ubushikiranganje bwa mbere bobo niyo matitre bakoresha n'amakava bakoresha nivyo bintu bashikiriza ariko jere nshaka kumenyesha nk'abantu batari bwabimenye aracyari umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi kuko na Reveriano ndi kuri yo bande urabona ko batwara umugambwe kandi mumenye yuko nyene iteka nka Reverien ndi kuri yo niwe muntu akunda kwambara impuzu y'umugambwe ko niwe munyabanga mukuru wa CNDD-FDD. Rero naba bashikiranganje bashinga amateka bakoronera bakina hariho ahantu hari imigambwe babaje bavamo hari imigambwe bakukira bari barimo. Rero Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere impamvu yagaragaye muri umugambwe first mwibuke yuko turi mu miyamamazo turi mu gihe tuko twitegurira amatora azoba muri 2027 y'umukuru w'igihugu ubu bariko bariyamamaza muri rusange. Rero ico kintu abantu benshi baravuze amajambo menshi cyane kandi baragize n'ubwoba bibaza ngo ni ibintu biri vya grave cyane ariko ni ibintu bimenyerewe no kubera nyene igihugu cy'u Burundi cyamaze gutegwamo n'abantu bafise za mbuto mbi zo guteragiramo abantu ibintu nyene imbuto mbi gusa barondera gusa nibibi gusa. Rero niyo mpamvu babiduze ko cyane ngaruse nyuma gatoyi cyakino abantu bakunda kuvuga ngo urabona ngo Burundi ngo baruborora ngo misiba ngo inkwavu ngo ibiki n'ibiki Rwanda. Rero ka video nzora binyenzo kabahereza wandi nzora nyenzo kabahereza ka video kuko sindaka downloadinga ko dutevya murazi ko je ntabasha kubatevya. Rero umumama we yariko arivugira ari kabereka isazi atunze isazi mu kaboro yakoze nk'imisegetera atunze isazi ivyo rero si vy'ubuvuba ni biramaze n'igihe ucumbwira rero kungene twebwe nka Son Excellence atuhimiriza korora inkwavu n'ibiki bagatera induru. Rero reka mbandaye kuri yo sije y'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Mu bisanzwe hari amahole agiye atandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi udashobora yani kugira ibi bintu twe tubishikiriza kubera iki ibintu tubishikiriza mu kwigisha abana tuko turibaruka canke ugwaruka ruri nyuma rumenye runatahure indongozi zacu nakahise kazo. Hari abatashobora kumviriza ama biography y'aba twari bacu ku mbuga zibijejwe ariko ahejeje kumviriza nk'ibi hari ibintu ashobora gutahura. Rero jewe n'ivya nkundira hari ababubahwa benshi nzoranza ndabazanira ndababwira ati naka yakoze ibinaka yagize ibi yavutse uyu bamumenye kuko murazi ko kera twari twarazingamitswe n'abantu bamwe batubwira ngo kuvuga ngo ibintu vya leta ngo namahano kuvuga ibintu vya leta umengo ubumenje no ariko batahure banamenye neza yuko aburundi n'abarundi batezwa kumenya kahise ku Burundi n'amateka y'indongozi z'igihugu cy'u Burundi. Rero
ibi ntibigiye kugarukira ngaha petit à petit muzongera muramenya bamwe bamwe ndanasaba yuko nuwokenera basi uwokenera amateka y'undi mwubahwa mu gihugu cy'u Burundi vyandike no muri commentaire ndaza kubibona ejo norondera kahise kiwe akabashikiriza tugasangira murakoze cyane duhure mu biganiro bikurikira